ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo ririko rirareba nayo ngiyibukira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. Turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Twavuze ko dutangije urugamba rwo kurwanya ubukene. Urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara, umuntu wese ukaronka icyo ufungura. Rero ubu ntituvuga ngo umuntu uronke icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandite, nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Vision 2040 tuja muri secteur de production. Turabahaye ikaze mu kiganiro inka imirima n'ibidukikije mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Kuri uyu munsi tubashikiriza ibintu bikuru byo mu manama ubushikiranganje bumaze imisi bugirisha abakozi babwo mu nzego zose kuva ku ntara gushika hasi ku mitumba kugira ngo baganire batahure kumwe ibijanye n'ibikorwa bajejwe kugira bikunde twese hamwe tugana imbona kazozimwe. Mukaba musanzwe muzi neza yuko haherutse kuboneka intunganyo nshasha ya leta y'u Burundi aho intara zahora ari 18 ubu zikaba ari 5, amakomine nayo yahora ari 119 akaba ari 42. Ivyo bikaba vyarazanye impinduka mu bakozi b'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, bagakenera rero gushigwa ku gihe kubijanye n'iyo ntunganyo nshasha. No musi twaramutse dutangura kugendera abarongo ibisata bijanye n'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu makomine, ariko nsubiye inyuma gatoya ubwo rugendo twaruhereye mu ntara twaragendeye abaserukira ibisata bijejwe ibidukikije n'ubworozi ku rwego rw'intara ndetse turagira no mu makomine, ariko twarabonye yuko ubwo rugendo tuba rukwiye kubera ko ubushikanganje buragutse buragera ku mitumba. Twashimye rero kuduga mu makomine kugira ngo vy'ukuri na monitere hariya ku mutumba tumushikire, hanyuma tuyage ibituraba mu bushikanganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Aho kuri rero twagomba kuganira kugira ngo tubabwire uno munsi uko igihugu gitunganijwe, yuko ibisata vyamanutse kugera hasi mu bene gihugu. Twege n'ivyo mu bushikanganje iwacu ibyo bisata byari bihasanzwe, ubwo twaje kubakabura kubera ko tugiye kuraba hirya no hino turabona yuko hariho kudebukirwa gatoya, ugasanga uno munsi agronome arahari mugabo ibikorwa hariya ku rubuga ntitubibona, tugasanga uno munsi veterineri arahari mugabo abenegihugu ugasanga hariho ivyo babuze. Twaje rero kubereka uruhara rwabo, twaje kubereka yuko nibikorwa bigaragara, nibikorwa bivuga. Twaganire rero dushira hamwe tuvugana yuko tugiye kuba imboneza, ko uno munsi umwe wese mu gisata jejwe agiye kuba imboneza yihereyeko, na cyane cyane gutanga akarorero. Ngira twayaze mwumvise yuko twagiye turavuga duti ntivyumvikana uburyo uno munsi ujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije aza kugura irengarenga ku isoko. Ntivyumvikana uno munsi uburyo agronome aja kugura intore ku isoko. Ivyo kumvikana uburyo nirigiye arenda kurigura ku isoko umusomo. Oya, ibyo cyose twabiretse yuko birateye isoni ko turinda kwikebuka. Na bene gihugu batwigirako niyo ataja kubigura ku isoko bakabona aho yabiteye naho bacagira ingufu zo kubirondera nabo nyene. Rero twaje kwereka yuko nimboneza turagomba ko ishinduka rihera kuri bo, rihera kuri twebwe nyene kugira ngo
tubone guhindura ikibano ndetse n'igihugu tubone kwinjira mu mbonakazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Muri izo nama abakozi bo muri ubwo bushikiranganji barahamagarirwa ibikorwa bo kwitwararika buri munsi mu gisata c'uburimyi, igisata c'ubworozi hamwe n'ico gukingira ibidukikije. Ibikorwa nyamukuru twabahamagariye gukora mu bushikiranganji bw'ibidukikije n'ubworozi ni byinshi biragutse mugabo tujana n'ibihe. Uno munsi turiko turaraba ibihe tugiye kwinjiramo n'igihe byinshi. Dufatiye rero ku kuntu tubona uno munsi umwene gihugu ahurumbira ifumbire y'ikizungu ikorerwa mu ruganda rwa FOMI, turabona yuko turinda gukabura abene gihugu bacu kugira ngo babone yuko hambavu y'ifumbire ikorerwa mu ruganda rwa FOMI, navuga ifumbire y'ikizungu, turinda kumva yuko igitegwa na cyane cyane ibi bigori bumva uno munsi ko baravuga utagiteye mu myavu ibiri, umwavu w'ikirundi ngo wongere ko ivyunyunyu bimwe bimwe ziza kongera kurya mwavu w'ikirundi bidakunda. Ubu rero twabonye yuko ari ngombwa kandi byaramyeho twakuze tubona yuko hagiye haraho kudebukirwa n'ahandi ho harabaho ihimiriza ry'uko mu rugo rwose habaho guca nyabarega. Ubu rero icyo twabonye yuko gikenewe cyane kugira ngo abene gihugu kuva muri kwezi kwa kane hagiye kumera nk'umwanya w'akaruhuko ko tubahamagarira guca nyabarega mu ngo zabo. Rero abahinga bariko baradutegurira uburyo izo nyabarega zizocibwa hama zigakoreshwa. Twabateguye rero yuko bagenda ko barabwira bene gihugu bitegurire ko urugo rwose rutegerezwa guca nyabarega muri kwezi kwa kane no kwa gatanu. Ico ni igikorwa tubona yuko shoheza kikadufasha kuko zirya nyabarega zirasahiriza hambavu y'umwavu kumbure abifise baba bafise ibitungwa. Hari uwundi mwene gihugu afise agatungwa kamwe ntigakwiye kugira ngo aronke ifumbire y'ikirundi zo kwirinda imiro zibe zose, ariko bijya byose bakubura ndetse nawe yogenda akarandura ivyatsi akabizana. Abahinga bacu bamweretse kumwe nabicanga biraheza bikabongera bigacika ifumbire. Iyo fumbire rero y'ikirundi ikaza yongererezwa n'ivyunyunyu biba bivuye mu ruganda rwa FOMI. Rero nibaje ko bizofasha abarimyi cyane mu gihe bovyumva yuko tubaronderera neza, tubarondera yuko atamurima usubira gutegwamo ifumbire mva ruganda batacanze n'ifumbire ikirundi. Niryo hangiro rero tugomba kugerako tubicishije mu guca izo nyabarega. Hambavu y'ivyo ikindi gikorwa tubona cihutirwa ko twerekeza iki twamaze kubategura yuko tugomba yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu hagiye imirima imaze kwimburwa ko dusha dutangura isekeza ryo guca imikobeko. Nivyo tubona twese tugiye kuraba ku misozi hirya no hino hariho kudebukirwa, tubibonera no kuri no nkukura irikira ironona hirya no hino amabarabara. Eka turabona yuko ugiye kubirara no mu nzuzi dusanga amazi asa n'iginagina. Ni bwa buryohe bw'isi yacu uriko buragenda muri Nile bugaca buza gutungisha abandi. Rero turagomba yuko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aduhimiriza yuko duca imikobeko kugira ngo ajya amazi y'imvura anyiririke mu mikobeko hanyuma aze kwiburukira hariya mu myonga atonganutse. Igice tugomba kugerako turabona nivyo yarahabaye imikobeko mu guhu yarasivye. Tugomba rero twihangiro kuva mu kwezi kwa gatandatu dufata umwanya wiramvuye iyo mikobeko tuyice ahashoboka hose. Turabibona yuko inkukuru iguma itwara imirima nka mu gihugu cyose turabibona. Twogira inguvu rero turongowe n'abahinga abene gihugu n'abantu beza cyane barumvira indongozi zibagiye imbere dufashanije n'abajeje intwaro. Tugiye kubabwira icyo gikorwa tugiye gukora kugira ngo iyo mikobeko isubire icibwe kandi atari bige byo guca twikurayo. Turagomba kuyica ku buhinga bwa none hanyuma imaze gucibwa hirya no hino nta gusimba tuzogenda hose dugenda dukikuza uko umusozi wakabaye. Tumaze kuyicara iyo mikobeko aho ni mu gihe cici tugenda dufatanya n'ibindi bikorwa bijanye no gukingira ibidukikije, aho twababwiye yuko barinda gutegura amapepiniere kugira ngo tuzotere na dutegura amatuta yo guteramo yo gutegura imivyaro y'ibiti. Hambavu y'imivyaro y'ibiti rero bibana n'indimiro ivoka ntitugiye bagira murabizi
ikaba ntituyibagira kumazi yuko ari byo biterwa bituzanira amafaranga y'agaciro. Ibyo byose twabyumvikanyeko, twanabakebuye, twabonye yuko hari abataratera amavuka. Rero nkatera kamu ndetse n'abandi banyumva, abarundi banyumva na cyane cyane ndashimikira cyane ku ndongozi z'ubushikanganje bw'iwacu. Kirazira kikaziririzwa kuza kubwira umwende gihugu ikintu udakora. Burya baratwitegereza. Sinoza kumubwira ngo tumukobeko indimi zanje zitari n'imikobeko. Sinoza kumubwira ngo orora ntorora. Nivyo twabibabwiye rero yuko barinda ivyo byose turiko turavuga byo gutera amavoka, byo gukingira isi ndimwa bibera iwabo kugira ngo babere ikitegererezo abene gihugu abarimye borozi. Hambavu y'ivyo bikorwa nyene turabandanya tuzobandanya n'ibindi bikorwa vyici bijanye no kuvomerera muci. Twagishimitse ko cyane. Bwe kuvomerera muci tugiye kubiraba womenga tuvuze hajya mu mwonga mu myaba canke hajya hari imigende y'amazi, ariko siho honyene turafise ubutunzi. Imyonga twese mu misozi none tumenyereye ko bavoma mwonga, amabido arahari, amasafuriya arahari yo kuvoma. Dufise nitunga kubera dufise abana baba bari mu buruhuko. Twabahimirije rero yuko no mu mihana imigende aho vomererwa bahatubwire tuhamenye, hama tuhakorere kugira ngo tugire ibintu vy'akarorero. Mugabo dutibagiye no mu misozi mu mihana mu rugo rw'umuntu, none ko tuzi ko atekesha amazi avuye kuvoma mu mwonga aramesura, nta mazi avana mu mwonga. Abana turabafise, ife ko abana nabo baronka igikorwa bakora mu gihe cici. Twavuze yuko tugiye kwigisha bene gihugu gusezerera, kuza kugura irengarenga ku isoko mu gihe dufise amazi. No muci turayafise, umwana aragenda akavoma, ako karima kari muhira mu kigo akagasukira amazi, imboga zikaduga. Nivyo rero twabonye yuko tugiye kubikora, haba ahavomererwa, aho imigende igera canke mu myaba, mugabo no ku misozi duhimiza bene gihugu ihinduka. Ni ikintu gikomeye cyane. Muri izo nama umuyobozi ajejwe ibiharuro mu bisata vy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, directeur des statistiques et information environnementale, agricole et d'élevage mu gifaransa, agenda asigurira neza abafundi akamaro ko gutanga ibiharuro vyega ivyo bisata uhereye hasi ku mitumba gushika no ku rwego rw'igihugu. Aranamenyesha yuko hariko harategurwa uburyo bugezweho bwo gukurikirana ibiharuro vyo muri ivyo bisata mu buryo bw'ico bise application mu gifaransa. Nkuko mubizi, ibiharuro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Ivyo umuntu ategura vyose ayisunga ibiharuro, akagira ibiharuro vy'ibanze, ni navyo bimufasha kuronka urufatiro rw'ivyo agomba gushikako, na cyane cyane yuko turi muri ryambana kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe mu 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Ivyo navyo bivana n'iki n'ukuntu igisata c'uburimyi cyagize uruhara ruboneka mu bikorwa kugira iyo mbona kazoza ishikweho. Tuvuze rero tuti ibiharuro mbega bifasha iki muri kino gisata cacu kijanye n'ibidukikije uburimyi n'ubworozi? Ndatanga akarorero, tugiye mu bijanye n'ibidukikije, gutera ibiti, bariko baravuga bati mutera ibiti, bahimiriza gutera ibiti, ni muri iyo ntumbero baguma begeranya ibiharuro bijanye n'ibiti vyamaze guterwa, ku buryo umuntu azovuga ati ntituzohave dusanga hari igihe twijajaye tugasanga ibiti vyaraheze, tugasanga turiko turibomorera. Tugiye kandi nko muri bijanye n'abarya babumba amatafari, ni mu bidukikije. Iyo ariko barimba ahantu bakura ibumba, birasaba yuko aho hantu hamenyekana kugira nyimba bahejeje kuhakoresha baraba ukundi kuntu bahafurira kugira ibidukikije ntivyononekare. Tugende ku vy'uburimyi. Iyo umuntu afise umwimbu, dufatira akarorero ku bigori, ari navyo bisanzwe biboneka cyane muri no misi, aho biba ngombwa yuko umwimbu uba w'umusesekara, hanyuma bimwe bikaba ngombwa ko babibika mu mastoke
ariyo ajya amahangare mubona, ibindi abantu bakabifungura, ndetse n'ibindi umuntu akabishora kugira ashobore kwikenura, ashobore kugura ico adafise. Uwo mwimbu iyo muwuzi ingene ungana ku rwego rw'igihugu, birafasha kumenya wisunze ivyo biharuro, ukacuraba n'igitigiri c'abantu ufise mu gihugu basanzwe baba muri ico gihugu, urashobora kubona uti aba ku bijanye n'ibigori ndabona ko nshobora kubagaburira umwaka wose atakibazo. Umusesekara nawo ukagufasha kuwushora hanze y'igihugu, maze ugashobora bikagufasha kuzana ya mahera mvamakungu, tutibagiye nuko dushobora kuca tuzana n'ibindi bintu biza bivuye hanze twe tudafise ku butaka bw'u Burundi. Tugiye ku bworozi naho nyene nico kimwe nkuko ko mu burimyi, maze bikaza gufasha mu gufata ingingo ku migambi y'iterambere, tuzi ko ari biharuro nyezi na by'ukuri. Hajya mwama mubona bashinze bafashe ingingo bati tugwiza amashure ngaha kuri no mitumba, tugwiza amashure aha na hariya, nuko baba bisunze ivyo biharuro. Baragenda bakabaza ibiharuro bihari, ibitigiri vy'amavuriro hari ngaho hantu canke amashuri ahari, bakabona ko adakwiye, bisunze n'abanyeshuri biga ngaho, bakavuga bati kiriya gice kirikwije ku bijanye n'indero byo kwishuri, amashuri hajya ntakenewe, ahubwo hakenewe iki. Ako n'akarorero ntanze. Nico gihe rero no mu vy'uburimyi iyo migambi irategurwa, hari igihe biba ngombwa ko mugenda nk'ahantu mu gace kanaka, mugasanga bibaye ngombwa yuko abaza kugira ico bafashije rya migambi y'iterambere iza kuza isubira guha akanovera isi, cyangwa ugasanga akanovera karahari mugabo ugasanga biba ngombwa yuko bazana imbuto zirobanuye batazifise aho hantu, bigatuma bahashira imbuto zirobanuye, ikaba umugambi w'igihugu. Kubera iki? Babonye ivyo vyigwa bisunze vya biharuro. Ico novuga muri rusangi ivyo biharuro akamaro kavyo kwarako. Rero twasanze kugira turonke ibiharuro vy'akanovera bikaba n'ibiharuro ndangashusho fatigwako y'imigambi y'iterambere, kugira dushobore gushika kuri yambona kazoza muri no ntumbero, aho umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yafashe intumbero yo kuza aragendera ama province muri intunganyo nshasha. Vyabaye ngombwa yuko tubisaba natwe tukajana kugira tubonereho akaryo ko kwigisha bajya bazoduha ivyo biharuro, bazodufasha kwegeranya ivyo biharuro. Nukuvuga twashimye ko vyova ku rugero rwo hasi, abo nabo nibajya bahinga bajanye n'izindi mu bafasha abene gihugu ku rwego rw'umutumba, kugira bashobore guhimiriza barime kijambere, abo twita ba moniteur agricole. Ni nayo mpamvu twafashe ingingo yuko muri ujya mwanya baza gutanga raporo ku ikomine kundwi, natwe twogenda tukisunga tugakorana nabo bo mu ntwaro, nabo natwe tugatanga ibiharuro. Muri iyo ntumbero twarisunze ubuhinga bwa none, aho twabonye yuko ivyo biharuro batwegeranirije baca babitwara ku rwego rwa zone, abo kuri zone bakaca bavyandika bavyuzuza mu mashine, aho no kwita mu matelefone. Twisunze application twakoze ishobora kutwegeraniriza ivyo biharuro vyose hamwe ku buryo dushobora kubironka. Rero kuri zone uwo onyi azoba vyakiriye azoca byinjiza muri telefone twashizemo iyo application, maze ahejeje kuvyuzuza aca birungika ubwo nyene bigashika kuri server ku rwego rw'igihugu, tukabona uca tubikoresha. Nyimba hari ahantu twabonye hatameze neza, tuca tumuhamagara tukamubwira tuti nyabona ibi biharuro ntitubitahuye, mwo tubarizo wabibahaye.
hama kugira dushiremwo tugabanye ukwihenda bivanye nuko ushobora gusanga nk'umuntu yinjiye muri zone atari yiwe. Twarafashe yuko igihugu ni kimwe, turabizi intara biragoye ko ayihendako kuko iba ari imwe, ni komine arashobora kutayihendako, mugabo ashitse muri komine ugasanga harimo amazone atandukanye. Muri ayo mazone twaciye dushiramwo akantu kotuma habamwo ico no kwita controle gatuma umuntu bigabanya ko yihenda. Ni ukuvuga ku rwego rwa zone, kugira umuntu ntiyihende zone ariko arinjizamwo, twafashe ko yuzuza, twarashizeho kode ya zone kugira ashobore kwinjira muri zone, ntihagire n'undi muntu ashobora kuba ari mu yindi zone ngo acapima yinjire muri iyo zone kanaka. Rero umuntu azoba ari muri iyo zone ari wazoba yaratowe, niwe azoba afise iyo kode ashobora gushiramo akabona kwinjira muri ivyo biharuro agiye kwinjiza muri iyo zone. Hamugeze ku rwego rwa zone, ko tuzi ko zone igizwe n'imitumba itandukanye, no muri iyo mitumba twaciye dushiramwo iyindi kode yayo kugira umutumba uwo ari wo wose muri zone ugire kode yawo. Muti kubera iki? Kugira yinjira ashobora kwinjira agasamara agasanga yafyonze kuri zone itari yabamwo, itari yo agomba kuzuzamwo ibiharuro. Rero aciye abishiramwo ugasanga atanze nk'ibiharuro vy'umutumba kanaka kandi ari by'ubundi mutumba muga muri iyo zone nyene, bigaca bituma umuntu asanga yihenze. Twaciye dushiraho ico no kwita control dukoresheje iyo code. Ashizemo iyo code bidahuriranye n'uwo mutumba ntiyakira. Itayakiriye ikimuha message kamubwira ati nyabu naraba neza yuko umutumba ugomba kwinjizamo ibiharuro ari wo bukuri. Aho onyi bica bituma wariko arabyuzuza asubira karaba kuri raporo ariko arinjizamwo ibiharuro ariko aruzuza mbega n'ivyo umutumba uwuhe, akaca abona gufata kode bihuriranye n'uwo mutumba. Rero ni muri urwo rwego tugomba kubikora. Hama ivyo tumaze kuvyegeranya, kubera ko umumoniteur agricole azoba yabitanze ari umwe, biroroha gukontrola nikosa yagize, biroroha kumenya uwarikoze uwari, kuko twebwe bimaze kudushikira ku rwego rw'igihugu tuca dusubira tukaraba ahabaye ikibazo kugira twemeze ko ari byo. Haba harimwo umwidondoro w'uwatanze ivyo biharuro, turashaka kumuhamagara ubwo nyene akaca tubwira ko ari ico canke atari ico, hama tukabona kugikosora. Aka nakaryo novuga nti nakaryo kibanze, kiretse ko bazoronka akaryo ko kubitahura mugabo biciye kuri abo muri zone no muri komine, kuko turategekanya kwigisha abo bantu bazovyandika bazovyinjiza mu mashini ingene bazovyinjizamwo, kuko bazohera kuri raporo bakuye mu mutumba iri muri registre, hama bayitange uvyakiriye amusinyiye ko ari ivyo, hama abone kuvyinjiza uwundi nawe atahana iyo registre. Ku buryo bizoshoboka n'igihe twogize amakenga ushobora kugendera nk'umutumba kanaka ukabwira nk'umufundi w'indimo ati nyereka raporo wamutanga ca gitabo kugira umuntu arabe ko bihura. Ivyo tutavyibagiye, intumbero ni yuko tumaze kuvyegeranya vyose ku rwego rw'igihugu, twivuza guca dushiraho urubuga ku rwego rw'ubushikiranganje kugira bashobore kuza barabikurikirana ku mwanya. Ni ukuvuga iraporo ibonetse nko kuwa mbere tukamenya ko nko kuwa gatatu ashobora kubiraba, twahejeje kubikora akabiraba ku rwego rw'igihugu avuga ati nkeneye kuraba muri province kanaka ingene biriko biragenda, mu ntara kanaka biriko bigenda gutya, mbega ibi bimeze gute. Vyonafasha kugabanya vya bintu bijanye n'ivyifumbire, igihe umuntu agomba gusaba ifumbire ikwiranye n'abanyagihugu azoyisaba yisunze ibiharuro biboneka, kuko mu nteguro turategekanya no kuzorondera ukuntu twogerageza gupima isi ndimwa ku bene igihugu
basanzwe bakoreramwo. Rero ni muri iyo ntumbero kugira umuntu wese abikeneye azoza arabibona ku mwanya wo kandi ku rugero rushimishije. Turi kumwe twese birashoboka ko duteza imbere igihugu cacu, umwe wese agakora neza ibikorwa ahamagarirwa mu gisata aherereyemwo. Inka, imirima n'ibidukikije. Dumungere w'amagara asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. Turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.